Alors akabijya nuko kwege igiciro cy'amafaranga musanzwe kiranditse ko ngaha aya turi ku mahera angana na amafaranga angana na 2500 francs bois le kilowattheure no kuvuga compare ku litiro ry'igitoro rikihumbi 4 mugabo hejuru y'ivyo muri ayo harimo amataxe menshi no kuvuga yuko uje kugura ku litiro imwe kuri kilowattheure imwe ugira muri ayo ugasanga par exemple ugize nk'ama kilowattheure 40 pour faire 500-600 km uri mu bihumbi 100 by'amafaranga y'amarundi no kuvuga yuko twiro trouva iyo uri muri uyikura charge nkayiraheje gusharge par exemple iri kura charge ntubona nkayigize 100% mugabe yayisanzwe ugiye ku kilometero ishizemo 7 kWh ku bihumbi kuri 19440 francs beau moins de 20000 francs beau musi ibihumbi 200 by'amafaranga y'amarundi so urumva ingene bigenda biragira nuko dukalkula kuri kilowattheure imwe imodoka ari nk'iyi par exemple igira 50 kWh hamikagira gushika ku birometero amajana 550 de distance. Alors kuri 50 kWh dufate nkatwo dusemwo ije iri vide izi kuri 10 kWh de batterie hasi cyane donc je dushiramwo 40 kWh kuri 2500 ce qui nous revient à 100 000 125 000. Le même véhicule kugira yuzura igira igitoro ushiramwo en fonction ma chevaux amaitiro 60 ku bihumbi 4 usanga ari nka 240 000 contre 100 donc on est à même à 40% ya recharge aho ni ku bantu bari hakuri kilowattheure ku bantu basiko nk'ama entreprise par exemple afite icyo bita ma flotte bobo turabagira abonnement ubu twarazanye icyo bita ma abonnement en termes de recharge illimitée kwa tubafacilite kugira aussi tugira icyo bita energy management twevite ko abantu baza kuzuza umwanya wose du profite gihe hari izuba abantu barisabikanye donc plus bazo bafise ma abonnement hanyuma bakagira bafise nk'imiduga myinshi le prix au kilowattheure diminue et on les encourage yukuza plusieurs fois sans faire le plein mugabo naho itobi igire miliyoni bazikora amahera ni igiciro ca mbere novuga ko rigito muri nkompa imisi yose ngombora na Afrique de l'Est ko yakurabe aho turiko turaja turavye investissement ibiri nyuma tukongera tukaraba aussi nico bitere coût opérationnel ziba zirimo kinga muze bibiri ibyo gufasha guproduire directement kugira ngo ico indani bice bijama muri borne cyangwa imodokari amatara acitse ikimona ngahe ni batterie actually fude za 30 kWh iyo tubaza nini igihe twayizana muri bwo yavuze ko ari yambere cyo gushikira nagoranye gatwa kuko capacité mu bunini ya batterie istoka ibi nk'ama kaveya bakunda kuvuga amakaveya nka 250 kaveya ya groupe électrogène donc uvuga hariho benshi dukorana donc bashobora kuzana iyo miduga haba twe tukaje tuzana ama station solaire. Already know beautiful people on the mic against me, one and only Janice for sure, aka Krimberg, aka Mr. Dream. So hate to live hungry, think positively, believe in you, beautiful, and never go just focus on your so. Bakunzi UKURI COMPLEX nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza. Dogiye kubaha ikaze uno munsi udasanzwe. No munsi twashoboye kugendera nkuko bibona turi muri quartier muri sud of course, ni quartier Kinindo. Utarakora subscribe premièrement, making sure ko wakoze subscribe. Rero aha turi muri Kinindo nkuko nabwiye turi muri sud neza mu gisagara ca Bujumbura naho twagendeye umwe mu bagwiza tunga na cyane ko mu nama yigeze kugira 2024 yitwa Evral ni umwana w'umurundi ariko yakuriye mu bihugu vya Buraya. Rero iri ni terambere ku barundi kubera ko turabona imodoka ziri electrique cyangwa se imodoka zishobora gusharjwa ziriko ziragwira cyane ngaha mu gihugu mu gisagara ca Bujumbura ntizirakwira cyane mu ntara zose ariko ngaha mu gisagara ca Bujumbura ni nyinshi cyane gose. Rero imubona ngaha ndiko ni imodoka iri 100% electric murabona hari izindi hano ziba ziriko zirashobora gufata umuriro muri rusanga abantu bashobora kugenda bitahura. Rero abantu bashamaze imisi bafise amadute ku bantu bafise imodoka ziri electric na cyane zishobora gusharja bakagira amadute yo kuzigura. Rero akana karyo keza turonze kugira ngo tuganirize uno mugwiza tunga kiri muto yashoye kuzana no mugambo ukomeye kugira ngo azane station abafise izo modoka z'electric bazabashobora kuronka umuriro batenze gusharja muhira na cyane ko ngaha harimo akabijya gusharja muhira bashobora no kwiraza ko igashobora ntironke ukavye kusanga nta muriro urimo ariko washo kwishikana kuri station iminota mikeyi cyane nakanya nkako kuravya. Rero twabona ibi batterie bikomeye transformateur bikomeye
muri rusange ko ushobora kubona urutransport ruhari ngaha ukuntu rungana rushobora gutanga umuriro ngaha side yose rero urumva ko abe mu gitondo abe mwijoro na cyane cyane ko bakoresha ama panneaux solaires koko ni baragerageza gukora ibintu bimeze neza kugira bafashe na leta cyangwa se na regidezo muri rusangi nishobora nayo kuja mu ruhombo rero reka twegere umugwiza atunga hano kugira ngo tumuganirize byinshi bitandukanye tumenye ukuri tumenye twe dufise amadutse agiye atandukanye tumenye ko byose byamaze gutorerwa inyishu reka tumwakire murahawe ikaze nizeye ko meze neza ego kuba tabazi mwitwa abande ego 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 nkuko nivuze muri introduction twavuze ko mwazanye station ifasha abagiye bafite imodoka ziri electric en même temps que naziya ziba ziri hybride ko mushobora kubaho umuriro rero twashaka mu manze mudusigurire premièrement kugira mugire ino idée ico mwafatiye ko na cyane cyane ko tuzi abarundi n'abarundi kazi bafite amadute y'ukuntu bashobora kugura izo modoka batazi ahantu bazo barakura iyo kuntu bashobora kuzishasha ko turabona ikibazo ca regidezo umuriro ntubuhari ntuburi stable twasha kumenya premièrement idée mwagize cyangwa se ico mwafatiye kugira muzane no mugambi yabaye yuko mu Burundi nk'uko mubibona twazigiye dufise ingorane ntoya y'igitoro bijanye n'igitoro na cyane cyane jewe jesi ngaha iyo nje kenshi mbona ibiduga ibandanya ibitonze ndavuga nti peut-être si hari imbo nyinshi hariho benshi ibyo bose babona hafi ndetse n'amadevize hariho n'ibindi bituma yuko igitoro tutakikora ngaha mu Burundi ego hanze yuko ari abantu bamaze gutangura gukora hanze iyo tuba imiduga ijanwa na electricity bwacu bushinwa cyateye imbere cyabikoze katera ego bariko babikora muri Amerika naho nyene ego izo muzize ego hari mu byo bishobora kugenda iyo miduga ikaba isaba ico biyita ama chargeur donc hariho confusion nyinshi kwa benshi baze yuko mu gura imiduga electric cyo kwishaje mu gira pasibo bishobora mugabo hariho ingaruka nyinshi ingaruka zituba yuko tushaka dependa cyane kuri kurana vitesse ugasanga igiye gusaba umuyagankuba mwinshi kwega mu ijoro ryose hanyuma ku murango tugaca tuheze tugasubira tukakwega icyo bita ntuze ya wanini ya kuri vitesse siko ubundi vitesse zose ariko ikora ibintu byinshi hari ibintu ikira connecta amagrid usanga hariho amadiressage agenda rabo ndavuga nti il y a peut-être une opportunité de gushobora gukora iyi infrastructure parce que abantu benshi batangira imiduga ndabaza tune mushaka he bashaka muhira bagasanga bayisharira kwanda amasaha menshi amasaha arenga guhera ku masaha ane atandukanye kuva 10 n'ayandi option y'ingene imodoka ritigana niyo matara acitse gato ntaje so kugaruka kuko so kuja kandi gusa kwiro branche parce que cyagucisha ko carte sino washobora kuvyuka mu gatondo ugasanga imodoka ntiyabayishaje abantu benshi yashesanga yuko imiduga electric bayikoresha kuguntu guto kuja kugira gufata abana ku ishure kuja gusuma mugabo umuntu agomba kugira igitega agomba kuja ruguru bidashoboka kweli ingorane y'infrastructure yarace niyumvira rero kuvuga ati tiga tuzaniye infrastructure ibyo twemeje mu gihe c'abantu table de 2024 ndavuga ati iyi infrastructure izoshobora gufasha gushasha imiduga mugabo dukoresha izuba ifare ko dusha mu ndi buhinga twaguma twita capacité de production nini capacité de stockage nini yo kuyamabona ko abantu bari he bavuga ati bibaza yuko station ari amabone gusa c'est toute une infrastructure iri nyuma gano bereka kwa musho kumva ingene bifunction kugira musho kuyibona musho mumva neza ingene bigiye ubisiguriye ukuntu hari ya muriro bakuri ku makonesero y'amakabiri batiri usaba no mu gihe ushobora kubona ariko turinga abantu bavuga ati eske ko tumenyereye ku station bakoresha alors akabijya nuko kwege igiciro cy'amafaranga misanzo kiranditse ko ngaha aya turi ku mahera angana na amafaranga angana na 2500 francs bois le kilowattheure no kuvuga compare ku yitiro ry'igitoro rikihumbi 4 mugabo hejuru y'ivyo muri ayo harimo amataxe menshi no kuvuga yuko uje kugura ku litiro imwe kuri kilowattheure imwe ugira muri ayo ugasanga par exemple ugize nk'ama kilowattheure 40 pour faire 500-600 km uri mu bihumbi 100 by'amafaranga y'amarundi no kuvuga yuko twiro trouva iyo uri muri uyikura charge nkayiraheje gusharge par exemple iri kura charge ntubona nkayigize 100% mugabe yayisanzwe ugiye ku kilometero ishizemo 7 kWh
ku bihumbi kuri 19440 francs beau, moins de 20000 francs beau, musi ibihumbi 200 vy'amafaranga y'amarundi. So urumva ingene bigenda biragira nuko dukalkula kuri kilowattheure imwe imodokari nk'iyi par exemple igira 50 kWh hama ikagira gushika ku birometero amajana 550 de distance. Alors kuri 50 kWh dufate nkatwo dusemwo ije iri vide izi kuri 10 kWh de batterie hasi cyane, donc je dushiramwo 40 kWh kuri 2500, ce qui nous revient à 100 000 125 000. Le même véhicule kugira yuzura igira igitoro ushiramwo en fonction y'amachevaux amaitiro 60 ku bihumbi 4 usanga ari nka 240 000 contre 100, donc on est même à 40% ya recharge. Aho ni ku bantu bari hakuri kilowattheure. Ku bantu basiko nk'ama entreprise par exemple afite icyo bita ama flotte, bobo turabagira abonnement, ubu twarazanye icyo bita ama abonnement en termes de recharge illimitée, kwa tubafacilite kugira aussi tugira icyo bita energy management, twevite ko abantu baza kuzuza umwanya wose, du profite gihe hari izuba, hama izuba abantu barisabikanye, donc plus baza bafise ama abonnement hanyuma bakagira bafise nk'imiduga myinshi, le prix au kilowattheure diminue et on les encourage yo kuza plusieurs fois sans faire le plein. Mugabo naho itobi igira miliyoni bazikora amahera, ni igiciro ca mbere novuga ko ari gito muri nkompa imisi yose ngombora na Afrique de l'Est kwa kurabe aho turiko turaja turavye investissement ibiri nyuma, tukongera tukaraba aussi nico bitere coût opérationnel ziba zirimo. cyane gose en fait même des conseils urabibona yuko ntijya kwa avertisa, il faut ko imodokari ishize kuri 20% itegereza kubica recharge, donc urabibona irakwereka tusigaje pourcentage igenda ingana gutya ayi, donc uri muri 20% uri muri danger, no kuvuga yuko mu gusharge naho il faut pas gushikana kuri 100%, il faut gushaka kuri 80%. Iyo byose no kugira ngo tujwe ku sauvegarder la batterie, donc ego irakwavertisa imiduga électrique iri même plus électrique gusumba igeri manuel, ifise ama système d'avertissement ari très poussé na nico bita energy management incorporé, iri très aussi très poussé. Na cyane ko abantu baba bafise bwati none ko tubona ama station mufise na vision nuko mutarabidusigurira neza ariko tubaza kubishikira bavuga ati none ko tubona regidezo yikiragira ibintu kwa rubivuze no ma station nashazo hava yitira kubene igihugu kwijanye no kuronka umuriro, ko tubona n'ubundi miriro bino misi bitari stable justement en fait naho nyene ico bita autonomie de okay ego kuvuga yuko twashize uburyo bwinshi muri production energy n'uburyo bwinshi mu kustoka. Wow, kuvuga pendant que nk'ubu turabona tusizo ego niveau de production ni ya cyane ego ama pano nk'umunya ego donc ese n'amapana yose ari ngaha sakaye. Wow, station si bizabona ngaha mbere hari ya adwera hari inyo ego hajya hose hari amapano ego hanyuma nk'ubundi imodoka ikabashakira ego bashakura ngaha nyine iko biragenda aho barakana amanuze maze gushamo iko irungika 50 kWh ku muzi ubwo ayi 50 kWh irikiba kuzuba. Wow, en direct. Wow, tugiye gushanja muhira turunka 3 kWh cyangwa 7 kWh. Oh la la, tuba amasaha tubamenye ego iko turashaka iriko biva kuzuba direct bitiko tunana stock. Wow, donc nuko yuko iraka direct anga imetero 500 kuri imodokari. Wow, amazing. Ego ego cyatutse mu mwanya izo ari kuriraka ama battery acha stoka ego ego kugira ngo dushobora kugira ku autonomie mu gihe izuba ryagiye. Donc ku bantu bibaza yuko ati nigiga station électrique atari vides gushika kuno munsi turi 100% produit par soleil. Wow, ni nziza cyane rwose. Turayikoresha bihari tukongera tukanayistoka tukongera tukanadisipa. Wow, donc rero bafite amadute kuri regidezo bavuga ati ngo ibintu bigiye gukubera nabi ngo muriho mugiye kuzurabura, mumva ko bakoresha energie solaire quand même. Ego mudufashe rero mu twereke mudutembereze mutubwire uko bikora komisariya abantu urumva byose nk'ubu turi kuri pique nziza ya solaire. Ego pique nini twetse
gushikira pike nziza nk'iyo muri Kenya Ego. abo Nairobi ko abo bari bafite pike nini ya gose gusuma cyangwa ibihugu bya Afrika y'Uwest inyuma nziza murabona izuba riko rirakogwa iko niva ku bitoro kuzuba ica kuri aya makano Ego. donc kuri aya makano niyo akora icyo bita ashobora produire énergie jusqu'à kuri 120 kW. Ego. Hanyuma acaca ngaha Ego. kuri transformateur kuri imashini ubona ngaha Ego. kugira ngo ajye mu maborna. Wow. Biciye ngaha muri muze bibiri ibyo gufasha produire directement kugira ngo ico yica indani bice bija muri borna. Ego. Charge imodokari. Ego. Amatara acitse ikimona ngaha ni battery irashobora kuduza 30 kW. Iyo nibaza nini igihe twayizana muri obere yavuze ko ari nini yambere ishoboye gushika nagoranye gato ko ashobora kubyumva terme de capacité mu bunini ya battery istoka ibikana nk'amakaveya bakunda kuvuga amakaveya nka 250 kaveya ya groupe électrique ukuvuga yuko uyi battery urabona ko ngaho ari vert Wow. Kuvuga yuko niyo amatara izuba ryagenda Ego. sikira kuri battery. Iyindi kibafasha mu gihe atazuba izuba rihari. Ego nk'aya masaha yo mu ijoro. Ego. Wow. Nyuma tukabandanya kudusharja. Ego. Izuba rigarutse kwa 5 du matin itangura gukora kandi kuri. Wow, ni ibintu byiza cyane rwose. Rero muri rusange abantu baba bafite amadute nizere ko bashoboye kubaha umuco. Mushoboye kubaha umuco ariko rero aha ni mu gisagara ca Bujumbura turi n'abantu bari mu ntara za ruguru Gitega Ngozi n'izindi nyinshi zitandukanye nawe ugeze kuvuga ko usanga badatunze zino modoka ziri electric nabo nyine mu baragize ko uwo mutima murabiyumvira ko oui cyane gose en fait ubu twatanguriye kuri iyi kwera ikibanza twashoboye kuronka kuri sud de la capitale murabibona tugenda amaja kuri nord de la capitale akabaja kuri carte nord kuduka turabiko zoshobora gushaha ya kabiri ushobora gusharja même au-delà y'imiduga bita touristique bita professionnel nk'amafourgonnette abashobora kugira ama livraison abashobora kugira ama transport ubunya rero abantu bagatanga kuzana amakamyo manini nk'ibijya by'amahu bigora amashante byose bizoshobora kugira donc tuzoshiraho indi station iduga maja hariya hamaje tukubandanya tuja ruguru donc baja igitega no muri sud donc turagira ubwo tuduga en fonction de la demande. Parce que tu turaba iyi nka inshuro ita phase ya mbere kwa turabikisha demande zihari z'imiduga ihari mu Burundi. Donc tuma uko il a cette capacité de limite. Donc il y a je crois kuja gushaka ku miduga touristique. Miliyoni 5. Niyo byamara kubona yuko tutagoye kubasature dushaka plan kabiri yo gushobora gusubira kandi kuzoguruza. Ubu yari sensibilisation kugira abantu bashobore kumva ico miduga electrique. Kuba conscient yuko bashobora kuyisharge mu mwanya muto dukomeza 45 minutes hanyuma bashoboye kuyigura twashizeho ama mécanisme menshi yo gufinancer avec des partenariats avec plusieurs banques bashoboye kuyigura bazoce bagenda baragira bazoce badufasha kuza bara turushaho infrastructure pardon ibafasha guca barashaje. Uri umurundi wa mbere ushoboye gukora ikintu nk'iki kubera ko imodoka zo ziri electrique cyangwa se ziri hybride zirahari. Ariko abantu nkuko nabivuze au début abantu bafite amadute n'iki ariko urabona ko uzanye icyumviro ciza uzana no mugambi kandi uzokorohereza na rigide zona cyane ko benshi bavuga ati nkivuga muri introduction bavuga ati none ibintu bije kuduhombye twe muri nta matara twari dusanzwe turonka ariko rero muva ko bakoresha energie solaire n'ibintu byiza cyane gose muri rusangi nihe vision mufise ku gihugu na cyane ko tubona mwaze y'umugambi mwiza nk'uyu. Alors d'abord 100% par le solaire. Nayo ya mbere alors rubena kajyo gushora collectif gato c'est pas station solaire station électrique de recharge de véhicules électriques ya mbere muri Afrique de l'Est. Mais ya mbere ifise une capacité de soleil de génération par le soleil qui fonctionne 100% par le soleil en Afrique de l'Est. Bera muri bihugu nko mu Rwanda muri Kenya nayo hose hariho ama station menshi cyane de recharge. Ngabo bobo ntibarinda barakoresha izuba bakoresha umuyagankuba ego kwa bo baramaze gutera imbere hariho ibintu byinshi bamaze ibibazo byinshi bamaze gukemura. Donc byari biplasa Burundi muri mu bihugu bya mbere muri Afrique de l'Est cette station il est générée par le solaire 100%. 100% par le solaire de telle capacité de 120 jusqu'à maintenant. Yikurikira
iri dédié carrément parce que hari amacentrale menshi Yego. agira 400 kW 500 gutyo mugabo c'est la station donc pour les stationner yambere yikurikira muri Afrique du Sud mugabo mu biri imbere ngeze kanya gukora kubera niyo haza nk'amabus tuzogira ico bita mix hazaho solaire kongera habeho na capacité ya rigidezo no muri rigidezo tiko tuyaye umwanya kubera bariko barasubiramo ibintu byinshi byiza cyane bariko barakora ama hydro bariko baragira gusubiramo système de transport d'énergie umuyagankuba hari kandi bya wa hydro ni uri propre aussi c'est une énergie green donc tuzotinda twiconnecta ku mastation amwe azoba appelé à charger le baitagute amabus manini niyo mabus ashobora kuza cyo bita côté hybride donc solaire et le côté aussi de la des eaux. Donc mu migambi imbere mu minsi imbere donc tuzokomenta la capacité de ma station yacu twongere twaugmente aussi ingene tushobora gukorana aussi collaborer avec donc l'institution de la des eaux. Kwa nituje kuri concurrence na gato tuje kuri complémentarité. Kwa rona quand même pour bifasha. Cyane gose. Les zikira ibyo ikiragira kwishoye gutanga umuyagankuba byinshi composition support amatuwa tuba cyo bita aussi na position alternative avec la bonne. Mufise umugambi ukomeye kuzana ama station mbega ntimwo mwarigeze ntimwamufise vision cyangwa mufise intumbero yo kuzana nk'imodoka z'electric nkayo mabisi par exemple muvuze ari electric kugira ngo mubandanye nyene mwagura komsa kugira ngo dushobore kubandanya tubona igihugu gitera imbere kubera ko n'iterambere ku gihugu of course. Alors, je ndakunda ko abantu sinzi ko ivyo batubishije hanze ni concept apinaze gukora. Byiza kugira imiduga électrique. Peut-être qu'atura deuxième version yo kugira imiduga peut-être des flottes qui sont mis à la location. Mugabo pas des flottes véhicules que nous allons acheter et vendre. Ni kuvuga umwuga wo kugura no gutransporta. Babishoboye. Bakora akazi budanze imiduga. N'umuduga n'abatinere benshi. Skyline hariho n'electrique hariho benshi dukorana donc bashobora kuzana iyo miduga haba twe tukaje tuzana ama station solaire. C'est pas parce que tugomba gukora ibintu byose hamwe kuko tugomba kwikoncentra ku kintu kimwe tugakora twacitse. Wow, na cyane. Hama tukareka abandi bakora ibindi donc araba abijeje kugura amabus kugura ibyo bintu byose imiduga turakorana dusaba partenaire benshi. Finance nako dushobora kugira muri mbona kazuza ya nyine cyubahiro ya 2040 2060 kubijanye no gutanga ubuzi ko turabona igihugu aho kigeze ubuzi bwa leta n'ubuzi bugoye cyane kuronka na cyane ko tubona ugwaruka rukoragerageza gukora ibikorwa mvabwenge babishije kuba finance na payeje ariko kuri mwebwe kuri ku mugambi wanyu se kuri company yanyu ni ihe vision mufise kugwaruka mu gutanga ubuzi na cyane ko tubona ko ari ahantu babikeneye ko hari umuntu aza gushiramwe si wowe utegereza kuza kugira akame ubonye abantu bakora gahade bakagurura ari ama poste ari en fonction tuzogenda turagira ama station tuzogenda turashaha abantu kuri station imwe bagushika ku munsi wose ariko abantu entre ababikoramo ariho aba engineer baza kuverifya bose ba engineer bakasa tous les bateaux bagikita opération et maintenance bari à temps plein turafise ababikoramo donc abavendeur donc ba commercial mukabonera kazi baje cyita ma contact corporate twongera tukagira n'abavendeur bajera ama recharge mubona ngaha environnement déjà pour la station déjà pour la 10 bari à temps plein bakora entre la sécurité les vendeurs les commerciaux toute la partie administrative. Plus tuzokomenta tuzogenda turapeya donc par station urumva tugize nkazazo zitanu n'abantu 10 kugeza 5 50 deja bari à temps plein. Hanyuma hariho ibindi ko turagira kurakorana n'ama université muri ibyo bintu byabo n'iby'umuyagankuba kugira dushobore kuronka ama formation yaba dushobore guforma la génération izoshobora kuza kudukorera uno munsi hariho benshi bari muri formation koje kugira ngo tuyabambe tubikoze bumve ibintu bikoze icyo bita le montant en compétence kugira ashika naho bazoshobora kuronka inzatino toro je gitwe mu mbona ngaha simba ngandi ko dara bakoma formation ahera yose bashobora gusiga abantu bari autonome bashobora gukoresha ibintu byose turi ngaha bagaseruka abiri y'ubukorera. Kubijanye rero n'abantu basanzwe bakoresha imodoka z'ibitoro nk'abantu baba bafise ama station y'ibitoro mbega
shavuga ati ni concurrence canke se uyu muntu gusa ashaka dusubize kusuka bimeze gute nturatangwa guca gufesinga nayo ma challenge yuko y'abantu bagutera ubwoba kuntu bigiye bitandukanye bavuga ati ibintu uzanye byo gushaka kutubuza amasoko nibiki aya ma challenge nturayafesinga kubera ko tunari umugambi mwiza kuri no wambeshe mbere ko ariko maze kuronka industrie du pétrole baze kuza kunyataka no andiko dibeshe yego parce que no mu stage n'abasoma station urabona ko ari ikibazo kamwe kuronka provision yego uno munsi c'est pas une concurrence comme telle c'est une complémentarité yego électrique uno munsi naho twoshaka tukagira amastation menshi yego kuzuza ama véhicule de tourisme hariho petrol izobanda bikenewe cyane hariho amakamyo hariho ama industry ategereza gukorera ku petrol donc hariho iyo part ya petrol seulement twe tuje kugabanya peut-être iyi part ya petrol igenda mu miduga de tourisme yego niya nivyo yavuga tworohereze ko iko dushobora gutera imbere sino nibaza yuko mu minsi imbere nous serons obligés de collaborer nuko rero bimaze ko no muri guverinoma yayivuze barankoraje yuko abantu bafite amastation bote bashaka amabombe l'office court y'amabombe soit payé pour les motos canke imiduga baronse nibaze ko hazogira igihe nabo nyene bagashaka abantu ze do recharge na mazu de recharge en fonction bafite ikibanza le seul inconvénient no kusaba uburyo bwinshi yushobora kuba autonome kuri solaire bisaba uburyo bwinshi cyane espace nini production n'ibindi byose na stockage nibaza yuko uko ega concurrence si iyo ari concurrence ibihugu biteye imbere sore concurrence na cyane yego cyane gose wow ni ibiko bikomeye cyane gose ariko navuze ku modoka ndibaza ko nabagiye bafise utumoto dutoyi nabo nyine bashobora kuronka umuriro station tuzuzana nuze ya kabiri ngo station y'imiduga kuri mama ni imiduga gusa yego ni business model ko turaraba peut-être ko pas ici cyangwa ahantu nze hagire uhari autorize communautaire parce que amategeko n'inzika cya Bujumbura ibintu byose yuko ugiye mu bindi bihugu muri Kenya usanga akota afise amamoto mugabo ngaha amamoto ntari autorize gusekira mu gihugu fasina ngo mu gisagara pardon yego ama peripherie yo ni muri kimita de base yego gatude mpande y'ahantu hari autorize pour tous mais pour le moment ni autorize donc il faut que tu peut-être ma peripherie et on y pense ego wow ni nikomeye cyane gose nyako Edouard katubashimire ku kanya muduhaye no kuba mudusigure mukaduha umuco ku bantu bagiye babibona ku ma platforms agiye atandukanye bavuga ati ivyo mbe bimeze gute birize bimeze gute nizere ko babonye ama battery ngaha tarasanzwe bamenyerewe babona ibintu bimeze neza cyane tubashimire ku mwanya muduhaye no kuba mudusigure byinshi bigiye bitandukanye ego tubifurije ko mwobanda yamuzana indi migambi myiza na cyane ko tushaka muri yambona kazuza twishaka kuyibonamwe ahubwo ntihazinde hanashika tuzobikoreye ava bijya mu nyene cubahira dusaba murakoze cyane ego